Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya na makuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa mu bisata bitandukanye na cane igisata ca politique. Reka nsubire ndabahe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe ikaze kuri wumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makumi nagiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wowe waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyondo gusoma no kumusi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona akazujyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabutse yuko ayari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agateka kazira muntu mukatorizwa n'umugabo wamenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri uwaza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye murazi yuko yatawe mu mvuto. General Ngiyome Bunyoni musi mukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye yoshika mu bihugu vy'Abarabu ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buce batazera ndakugarika yaciye atanga itegeko yuko General Ngiyome Bunyoni ajanwa mu bitaro bikomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi natwe turashoboye karusi nyuma yuko vyari ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buce batazera ndakugarika. Ariko gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira duhejeje kuronka nuko ubwo umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye ku igenekerezo ryejo haheze yoshika nga mu gihugu c'u Burundi General Ngiyome Bunyoni yaciye abura muri ivyo bitaro. Gushika ubu rero bikaba bivurwa n'abamenyesha amakuru bakomeye cyane kandi na bamwe mu baryango buwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Ngiyome Bunyoni kubw'amasoko yacu rero bikaba bivurwa yuko Keri Nkurunziza n'umwigeme wa Bunyoni Darirene Bunyoni bashitse aho Bunyoni vyavugaga yuko agwariye na cane ko Keri Nkurunziza mwaramwumvirije mu rukundo n'uyu mwigeme wa Bunyoni guturuka mu mwaka wa 2022. Amasoko yacu rero akaba hejeje kubikora ko amatoza n'amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka bikaba bivurwa yuko Keri Nkurunziza n'uwo mwigeme baba bashitse muri ivyo bitaro vy'Ikarusi nyuma yuko hari amakuru akomeye cyane turonse. N'amakuru rero ateye ubwoba bikaba vyibazwa n'uba umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye yaciye afata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko nubundi yahora atanga itegeko yuko General Ngiyome Bunyoni agumizwe mu iwero. Ndabibutse yuko ivyo bapfa n'umukuru w'igihugu ari ibintu bikomeye cyane na cane ko biboneka yuko General Ngiyome Bunyoni ari kuwe akidegembya igihugu coba kigiye guhura n'akaga na cane amagara y'umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye. N'ibintu rero bikomeye cyane tugira tuze kugaruka ko muri aya makuru adushikiye. Ikibabaje kurusha ibindi nuko uboze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi gushika ubu rero abaryango biwe bari baronse amakuru yuko yoba yashanywe mu bitaro, ariko gushika ubu bakaba bashitseyo bagasanga Ngiyome Bunyoni yoba yakuwe mu bitaro muri iri joro ryakeye. N'amakuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira aka kanya bikaba bishimangirwa na Keri Nkurunziza kubw'amasoko yacu mu ntwazanga. Bikaba bivurwa yuko rero General Prime Niyongabo nawe nyene yoba yari muri iyo operation nyuma yuko nawe bivurwa ko hari amakuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Hari amakuru rero tugiye tuza kugaruka ko mu buryo bw'idonido mu nyuma z'uko gushika ubu amosozi ariko arakororwa n'abaryango b'uyu General Ngiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. N'inkuru y'umubabaro ubura umuvyeyi nga mu gihugu c'u Burundi n'ahandi hatandukanye murazi yuko ari ibintu bikuye gukwegera akababaro na cane uko tuba turiko turabiraba irya nino. Biravurwa yuko rero General Ngiyome Bunyoni abuzwe kuri rigenekerezo nyuma yuko vyavugaga yuko ku igenekerezo ya gatatu kigara mu mwaka wa 2023 ubwo umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye nawe nyene yararemveye mu bihugu vy'Abarabu. Bikavurwa yuko Ngiyome Bunyoni ku itegeko ry'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buce batazera ndakugarika we n'akarwi kiyo bafashanya mu bijanye no kugenzura igihugu c'u Burundi baje bafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika General Ngiyome Bunyoni muri ibi bitaro. Gushika ubu rero uko vyavugaga yuko General Ngiyome Bunyoni zoba ari imvo zo kugira ngo ace atorokeshwa umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba biboneka yuko yoba ari yo mvo yoba yatumye
arafata ingingo ikomeye cyane yo kugaruka mu gihugu cy'u Burundi giturumbuko, na cyane cyane yuko vyategerezwa yuko umukuru w'igihugu caciza cy'u Burundi nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye azoshikanga mu gihugu cy'u Burundi kwigenekerezo rya 12 Kigarama mu mwaka wa 2023 nk'uko vyari vyashizwe ko umukono na bamwe mu babijejwe mu itangazo ryari ryasohowe nabo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane rero adushikiye na makuru ateye ubwoba tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Twarababwiye ibijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, tubabwira ico Alengiyome Bunyoni apfa n'umukuru w'igihugu, nico bagitumye General Alengiyome Bunyoni apfunzwe. Gushika ubu rero bikaba biriko birihwezwa niba General Alengiyome Bunyoni yoba yasubijwe mu iboro rikuru rya Gitega canke niba yoba yajanywe mu kibanza kisanzwe kandi kitamenyerewe. Amasoko yacu rero aremeza ayo makuru kandi tukaba tugira ngo tuyabashitse ko mu buryo bw'idonido. Gushika akanya turonse amajwi y'ibanga nyuma y'uko hari amajwi yafatiwe ku telefone ngendanwa ngaho muri ivyo bitaro. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko na makuru ababaje cyane kuwahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ibi rero ndabibutse yuko birashobora gukwegera Keri Nkurunziza, umungu w'umuhisi Petero Nkurunziza, nyuma yuko humvikanye yuko nawe nyene yahora mu rukundo n'uyu mwigeme wa Bunyoni, kandi gushika ubu akaba ari umwizerwa w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, na cyane ko ari we ariko arafashanya mu bikorwa bitandukanye n'umukuru w'igihugu. Akaba anategerezwa gusubirira General Prime Niyongabo mu gihe iyo ngingo yoba ihejeje gufatwa n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero bikaba bivurwa yuko Keri Nkurunziza hari amabanga ariko arashira ahagaragara, na cyane ko hari amabanga ariko araturuka mu baryango b'umukuru w'igihugu, bikaba bitobozwa nanone kandi bikemezwa yuko Keri Nkurunziza yoba abifiswemwo uruhara. Na makuru rero arambaye tugira ngo tubashitse ko muri iyi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Bikaba mu nyuma z'uko reka hari n'ayandi makuru akomeye cyane tugira ngo tuze kubashitsa ko amakuru avurwa ku bijanye n'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ingingo zikomakomeye ziriko zigiye gutangura gufatwa mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bibonetse yuko adashira mu ngiro. Gushika ubu rero yoba yahinduye ingendo, na cyane nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga na bamwe mu bamwegereye kubw'amasoko yacu. Reka rero byo byose turaza kubashitsa ko makuru yacu mu buryo bw'idonido. Ni munyemerera makuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ajije kudushikira. Reka tubanze dutangurire ku nkuru y'urupfu ikimenyesha makuru ya Gacara kibuze umwe mu banditsi bacu Felix Ndereyimana yarasanzwe aba Igitega. Hari mu gitondo cyo kuri uyu wa kane Kigarama mu mwaka wa 2023 niho vyamenyekana ko uwo mukozi w'ikimenyesha makuru ashengereye ku bitaro vya Hopital Regional de Gitega biturutse ku ndwara yiwe y'umutima ndetse n'amahaha. N'amakuru rero ababaje cyane, akaba rero yaraye asize abana bashika 6 n'umupfasoni wiwe. Tubibutse yuko yari umwanditsi mwiza mu bisata vya politiki, ndero n'agateka na muntu ndetse no mu kubaho nanone kw'abantu nk'uko tubikesha ibimenyesha makuru bitandukanye, na cyane yagatwarasanze nanone akoreye ko amakuru akomeye cyane rero ajije kudushikira. Na makuru y'umubabaro kubiriko biravurwa ngaho mu gihugu cacu cy'u Burundi. Reka tubandanye nibika mu nyuma z'uko Retegama umwe mu ndongozi za CNDD-FDD yarishwe acumise. Ernest nanone niyo ngabo w'imyaka ishika 30 yarishwe asogoswe kuri uyu wa kabiri uheze ku mugoroba hafi isaha 5. Bikaba bivurwa yuko amakuru akomeye cyane je kudushikira zari saa 3:30 z'ijoro ibara ryagwiriye ku mutumba Bubanda wa komine Rutegama mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu caciza cy'u Burundi. Ayo makuru rero aremezwa na Mame nanone Nkurunzima nanone umukuru w'umutumba wa Bubanda, nkuko bishikirizwa nawe asigura ko ikiziga cy'uwo yishwe cyari ko ibikomere vyinshi cyane ku mutwe. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu no kubwa Nkunzimana uwo yishwe nanone umubanyi wiwe, bikavurwa yuko munywanyi akaba n'indongozi y'umugambwe CNDD-FDD yishwe ariko arata ava mu kirabo. Nanone ayandi makuru bikavurwa yuko icatumye yicwa kitaramenyekana gushika ubu. Ideni ry'ibihumbi 8 umuhisi atari bwasubize ntawo rishira kure, ariko ivyo nanone ntibihagije kiretse ibinyegeje ibindi. Kubw'Amame Nkunzimana musitanteri wa komine Rutegama amenyesha ko uwikekwa azwi ku izina rya Zaburoni Bahati yari yasangiye urukanwa
n'uwo yishwe. Yahagaritswe rero kuri uyu wa gatatu mu gatondo nyuma y'uko bishikirijwe n'abo mu begereye iyo dosiye. Yaciye ajanwa mu gaco ka komisariya y'igipolisi ca Rutegama ku mvo z'amatohoza. Nayo ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, reka tuyabandanye mu nyuma turaza kubashikiriza inkuru ikomeye cyane ivurwa koze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi, we n'umukuru w'igihugu nyanci wa General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero akarenganyo kariko karakorwa nga mu gihugu c'u Burundi na akarenganyo gateye ubwoba na cyane ibiriko birakorwa muri politiki, ibiriko birakorwa mu butungane mu gihugu c'u Burundi, hariko harakorerwa amabi atagira uko asa. Ni inkuru rero iteye ubwoba bibaye mu nyuma zuko hari n'ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi abapfungwa ibihumbi bapfunzwe ku bw'akarenganyo. Gushika ubu ishiramwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi IDHB ryasohoye icegeranyo giteye ubwoba cerekana uko abantu bapfunzwe mu gihugu c'u Burundi. Iryo shiramwe rero ririyamiriza ipfungwa ridakurikije amategeko niho nyangwa ry'agateka k'abanyororo. Inkuru ya Burundi News TV citwa abapfungwa bibagiwe. Ico cegeranyo nanone cishiramwe IDHB kigaruka ku magorwa y'abapfungwa bategerezwa kuba bidegembye. Tubita abapfungwa bibagiwe kuko ata muntu numwe asa n'uwuriko aritaho ivyabo. Nimwibaze umuntu yejejwe na sentare mbere nk'inshuro zibiri ariko akagumishwa mu gasho amezi arenga 2 canke imyaka. Niho nyangwa nanone ry'amategeko kandi ryeruye mu gihugu c'u Burundi. Bivurwa nanone na Testakian umushakashatsi muri IDHB. Kubw'amasoko yacu rero kubwa bamwe mu bapfungwa amagorwa ya mbere atangura mu gihe vyanse ko barekurwa, bapfunzwe inyuma y'itariki yo kurekurwa, inyuma y'uko sentare ibejeje canke inyuma y'uko bahejeje ikiringo cabo. Nanone ayandi makuru bikavurwa y'uko abantu benshi bapfunzwe hadakurikijwe amategeko bagiriwe n'ivyaha vya politike bifitaniye isano n'umutekano muke mu gihugu c'u Burundi. Niko yongera ko mu kiganiro yahaye Burundi News TV cihariye. Gushika ubu rero ibi biriko birakorwa nga mu gihugu cacu Burundi ni itegeko riva hejuru mu bihangange mu butegetsi bwa Gitega, bikaba mu nyuma zuko iryo shiramwe riribazwa nanone nuko ivyo biriko biraba abategetsi b'ibihugu babifisemwo uruhara. Ni ibintu bikomeye cyane akenshi ku itegeko ry'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD canke abakozi bigendereza canke mbere abashikiriza manza. Igisigura nanone ibi vyose nuko ku bategetsi bamwe bivanga mu butungane nkuko bishikirizwa n'uwo mukenyezi, akaba ariko atomora. Ico cegeranyo gishasha cishiramwe nanone cerekana ukuntu abajejwe ubutungane n'abayobozi b'amabero batandukanye bama bahonyanze itegeko. No kuvuga ngo ibiriko birakorwa nga mu gihugu cacu Burundi birasa n'ivyibonekeje mu myaka yaheze mu bindi bihugu bitandukanye. Bikavurwa yuko igihugu c'u Burundi kiriko kiraba icambere mu bikorwa bitandukanye mu vyo guhonyanga agateka k'abanyororo. Rivuga neza ko abapfungwa bategerezwa kurekurwa mu gihe baba barangije ikiringo co gupfungwa canke mu gihe umucamanza afashe iyo ngingo yo kubarekura vy'agateganyo. Uwahoze ari mu gisata c'ubucamanza yiganiye abashakashatsi ba IDHB ukuntu abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bivanga mu vy'ubutungane bagatanga amategeko bose babwirizwa nanone kubahiriza. Nanone narakoze mu madosiye menshi yaba azanywe n'umugambwe uri ku butegetsi, hari n'urutonde rw'abantu n'ivyo bagerezwa ikirobere nanone kuja mu mirwi y'abarwanyi canke guhungabanya umutekano w'igihugu. Vy'ukuri twarabona ko ivyo vyaba bitari vyo, ariko kubera vyari bibizanywe n'uburongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD twarabikoze ico bashaka. Niko vyemezwa n'uwo avuga yuko amaze imyaka irenga 12 ari umucamanza mu gihugu c'u Burundi. Jeremero kuki nanone arandira agateka kazina muntu ya nanone yaranamaze imyaka irenga apfunzwe yagerezwa gutuka umukuru w'igihugu kuja mu mirwi y'abagumutsi, yemeza ko nawe nyene yakorewe ihonyangwa ry'amategeko. Abaranira agateka kazina muntu n'akabapfungwa ba politike igihe bafashwe nanone hama hariko harakorwa iremantanya ry'ivyo vyaha ntibafashwa nanone nk'uko ubutungane bubishikiriza. Ntibafatwa co kimwe n'abandi mu mabohero, bamwe barakubitwa abandi bagakubagurwa gushika bamwe babuze umwuka. Ni nyuma yuko bama baciriwe izo ngondagonde nanone mu ntumbero yo kuzivanga kandi no mu nyuma bikakorerwa dosiye ikomeye cyane yo kubagumiza muri ayo mabohero. Ibiriko birakorwa ngaho mu gihugu cacu Burundi rero birateye ubwoba. Rero bikaba mu nyuma zuko mu w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi ntuhakana ivyo bivugwa nanone ukemeza ko umaze nayo kubona. Akarorero nuko hari ibiriko birakorwa mu gihugu c'u Burundi uko bishikirizwa nabo mu babijejwe. Reka rero ayo
ayo makuru tuzobandanya tuyabashikiriza mu bindi biganiro vyacu dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nimunyemerere amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko twebabwiye mu mfunyo amakuru avurwa ko hoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Guillaume Bunyoni. Gushika ubu biribazwa ibintu bikomeye cyane vyo vyahijije kwibonekeza nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika ku igenekerezo rya gatatu isaha z'ijoro ariho yari yafashe ingingo ikomeye cyane yo kujana waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi. Yamujanye muri ivyo bitaro none vyanatwe turashoboye karusi nyuma yuko bitari vyamenyeshejwe abaryango biwe. Abaryango biwe rero bageza kumviriza ayo makuru yuko umutama wabo yoba yashikanywe muri ivyo bitaro, niho kuri iri genekerezo muri aka gatondo bari baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwerekeza kuri ivyo bitaro, ariko gushika ubu aho bagishikayo bari kumwe na Keri Nkurunziza Mungu Mwise Petero Nkurunziza we n'umwigeme wa General Guillaume Bunyoni Darirene Bunyoni bashitse kuri ivyo bitaro, ariko kuhashika basanze waze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni atawe ahari. Bikavurwa yuko rero yabuzwe irengero na cane mbere yuko umukuru w'igihugu nyene cobero General Major Evariste Ndayishimiye ashika ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko amasoko yacu yemeza yuko dossier yoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi irashobora guteza ivyago bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Irashobora rero gukwegera akarambaraye abategetsi bakomakomeye nyuma yuko ku telefoni ngendanwa dojeje kuronka amakuru akomeye cyane, nyuma yuko twanagerageje kurondera umutambukanyi wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Guillaume Bunyoni, ariko gushika ubu tarashima ico ashikiriza nyuma yuko biriko biravurwa nga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu bikomakomeye nyuma yuko wahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni. Abaryango biwe bo bagerageje gushika aho yaragwariye muri ivyo bitaro, bikaba bivurwa yuko basanze atawurimwo. Bikaba bishikirizwa rero na bamwe mu begere iyo dossier n'abahinga mu vyerekeranye n'ubuvuzi bamwe bashikiriza yuko batobazi iyo waze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi yoba yajanywe. Bamwe rero mu bakora muri ivyo bitaro bashikirije amakuru yacu bw'amasoko yacu ibanga, bikavurwa yuko abo bahinga nabo ku isaha z'ijoro ariho baravye ibimodokari gushika ubu vyarimwo abapolisi biboneka yuko baba bacungerera baba bari mu ikambi icungerera umukuru w'igihugu nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye. Bikaba bivurwa yuko General Guillaume Bunyoni yoba yajanywe mu kibanza kitazwi. Twagerageje kurondera Keri Nkurunziza ku telefoni ngendanwa, ariko gushika ubu ataco aradutangariza na cane yuko ataradutora. Hari n'ayandi makuru rero akomeye cyane dohejeje kuronka nyuma yuko birashobora gukwegera umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika nyuma yuko vyaboneka yuko yafashe iyi ngingo igihutihuti atagishije inama n'umukuru w'igihugu nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi rero bikaba biboneka yuko ari vyo vyoba vyaratumye umukuru w'igihugu nyene cubero General Major Evariste Ndayishimiye agaruka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi igihutihuti, na cane ko vyategekanywa yuko umukuru w'igihugu azotahuka agashika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ku igenekerezo rya 12 Kigara mu mwaka wa 2023 ubwo inama ziriko zirabera mu bihugu vy'Abarabu zari kuba zizoba ziheze. Ayandi masoko yacu rero yemeza amakuru akomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ku buryo bw'idonido. Reka kuri ubu ngubu rero dusoreze ngaha, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Kuri ubu ngubu rero hari amakuru akomeye cyane duhejeje kuronka turibuze kubashikiriza. Wowe ico usabwe manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone pyondeko, uracobona arakazujyana nyine pyondeko, hamba tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Abamenyesha amakuru bacu bariko baratugira amatoza. Ni Burundi News TV.